gihe ukwimenyekanisha kw'abanyamigambwe bimaze iminsi bitanguye mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo kuwa 20 Rusama 2020, haribonekeza ubugizi bwa nabi bufise intumbero ya politike, aho batana mu mitwe mbere bamwe bagakomereka, ndetse hakaba hari n'umaze gupfa. Tukaba tuboneyeho kano kanya ko guhoza umuryango wabuze. Ivyo vyaribonekeje mu ntara za Kirundo, Ngozi, Kayanza, Gitega na Bujumbura. Nko mu ntara ya Kirundo, komine Ntega ku musozi wa Rukore, imishamirano yarabaye aho umuntu umwe yapfuye abandi barakomereka. Parke ya Kirundo ikaba yaciye itangura itohoza. Ivyo vyarashitse kandi mu ntara ya Bujumbura mu makomine ya Kabezi na Mubimbi, aho imishamirano hagati y'abanywanyi b'imigambwe yakomerekeje abantu benshi. Naho nyene amatohoza akaba ariko arakorwa kugira ngo abo vyagira bahanwe. Twashaka kwibutsa abenegihugu bose na cane cane abanywanyi b'imigambwe ko amategeko abandanya yubahirizwa no mu gihe c'amatora, ko uyarenze amuhana. Turibukije kandi abarongoye imigambwe iriko irimenyekanisha ko atabudahangarwa ivyo bibaha, tukabahamagarira kwirinda ico cose bovuga canke bokora cotuma abanywanyi babo bahungabanya umutekano w'igihugu. Bongere kandi bitandukanye n'abanywanyi babo bigenza nabi. Dusavye abashikiriza amanza ba Republika mu ntara zose ko boba amagabo kugira ngo bashengeze abo bose bariko barahungabanya umutekano muri iki gihe c'amatora. Bibaye ngombwa bishikire aho ivyaha vyabereye, batohoze, hanyuma imanza zicike ikibiriraho.